unini nawe nakunda borega.com unini nawe bwamanye untel Maria ari yanye muri Maria Barote wa Didier Kiss Saido Nyanka nkabo bamenye cyane gose ko ibiganiro naridugije bana nkubone two turavugana natakatara Mr Champagne ari ngaha uba ifite kubabaza Chanzenzi Alvin uwo muzi vraiment nawenzi ko wagitwaye kuhaje ahubwo mugikore neza gusa abantu bagitahure neza ntimugikore nayo ndabasabye mugikore neza abantu bagitahure neza mwagize bien firma niho atumva ubugiye ikintu ntiyumva arahari ntakunda guhanurwa. What's up my people, I guess you're doing good. I guess you could www.blacktv.com. It's a guy to Facebook and check out the song anyway, big on the mic, urumusha soto ya gato yerekeye umuziki muri rusangi. Ni 257 umuziki uvuga ofisi gazo bitandukanye n'ivyiza bitandukanye banashaka. Kuva muri 2020 na 2021 mbega twakoze iki muri 2020, cyo tuja muri 2021 nesta nkomazi rimwe dufise canke umuziki waje gurusha gushika kure muri 2021. 2020 abeshi bari doza hari covid haraba bitandukanye mbega wowe utumbereye covid yagukozeko. Anyway madamwe mukaraba mutanga intambwe imwe ko muri kugira ngo covid yabona nave nyene itera ibandagwa nyinshi cyane canke igwira gose kandi tubandanya twikingira urose ibimenyetso bya bavuze kwa muganga ubifise genda kwa muganga wegere muganga cyo kwivuza. Ino munsi iri kumwe rero no mutumire wacu nawe si yundi ni umwigeme mwiza cyane ita Stacy the Queen inakwaje Niko poa sana cyane. No munsi 2020 tutangwa n'ibintu vyama like I don't know mu mutwe meze neza ubunini tugimbe mukamenge mu bunurari yaje kandi mbego ndageze kwa mukamenge ubuntu wabujye mu bunurari Stacy ariko nkora iyi nakubonye ko n'undi muntu kubera soso umengo nashaka soso nkonore he mukamenge bose ko ari mu buntu ko ari mu nyama navyonzi ahantu twigeze gushutingira nyene clip ari hajya nyene muca muja ahantu nyene mufata kamwe petete ko bari batatu natari bane nabane ngari turi muri bajaj sinavishije uwo munsi ariko ko dushitika clip ya kandi haraciye kinini yasubunyere ngani mu mwaka yayambarira clip yambarira 2020 kuri Stacy da kunyagenze gute kuri we agenze neza gose cyane kucana YouTube ufite ndimo zitanu video zitatu na audio zibiri uko aba achievement washobora gushikako ubona yishimiye cyane avuga uti ari ikintu nayo nkwiye kongeramwo ndashima tuko kundi mustaheze harabatarashika ine musana nyinshi ku muri nkaho kuko ndibaza ndiko ndaraba namenye wataka kuri mami 2020 mu ntango nyene ndimo yambara ryo ku YouTube yawe uhacu weza 2020 sinimo zitanu we covid cyageze kubwira kuko abandi bafite zibiri imwe wina na afite zitatu mugabeza muri zitanu canke wowe ufise abantu nyera guhamara aba sponsor ibintu vy'uko yego ndabafishe nka Soso Black ba Maria Barotel Maria ari yanye muri Maria Barote wa Didier Kiss Saido Nyanka nkabo bose barafasha abantu kumengo bafasha abantu benshi mu muziki wewe ba Bienfima ba Olege ba nibeje wa design bimeze gute baba amahera bagufasha kuja muri studio cyane Jean kwa kimwe cambere kubashimira ndabashimiye muze Imana izobasubiza aho mwakuye ni ikintu ciza nkabije kandi bijye bikora bake kubona umuntu ubamaze kubona impano yiwe kacuvuga ati uri kuyenga umufasha uzobibona haki nk'iyi mode turimwo uzobona ko abantu bake bagenda barafasha umuntu baka mwikurira ngo bamurire video bamurihire byose ni ibintu bike so rero icyo navuga cyo nababwira gusaba bamaze gufasha abantu benshi ndumva indirimbo ba Alvin Smith ba Olege babavugamo bose Lego ati 2020 yo kubgawe ko afisa ntisha gusupport ngacho twacatumye uko amavideo menshi gusumba abandi zitatu ni nyinshi oje zitanu sha izo ndirimbo nubwo biruko none afisa gusupport ngacandi batinye covid Tebati covid abandi niba zitanu ni nyinshi kumunja gitango oya hasinzi rero kuba ofisi yo mana wowe ukaronka ugufasha je canke je nkaronka ugufasha bironka baki great bironka bake ndavyumva ariko izo ngufu nubwo yaronka je ndafise n'amahaba nashaka mwese tatazishikana kuko je nkanje ko ariyo mpano yiwanje ndinze ndo nkumufasha ntarongo jewe ndakora gose birushije ndakugisha umva
uwo mwanya ndonse iyo mvuga ati ndabironsa hwengi ibyo biri ngaho ngati kora ndakora wenyine ukagategezaho niyo mpamvu mwabonye ziga ndirimbo ziza kuriya ari nyinshi turaje nka Wizi bafite indirimbo zingahe zikineke ariko nakubwira ko ndayironsa uvuga ati ndaronsa umufasha mu mwanya ndazikora izo ndirimbo zikwa zitanu wazikwisika ndazikutwa buryo bwinshi ama location ukora ama clip video cyo kimwe n'amawuji bw'abarigwa amahya ko magoje umuda sikia zivye anaguye n'ukura nkwana ashaka ni yaho inyungu wazikuye mu izo ndirimbo zose ngira hari nyene ngira hari zayibabwira mu zo bisiza sivuga ngo ni nabwa ndabona uri Bamakoba unini nako ndorega.com unini nabwamanye unini ni nka muri famille yanje bose bafite ubunini naze avuga ngo ndabunda kujya no ndi n'umuntu nakubwiye ko ngaho kuva mu gatondo ntarafungura narabwamanye tu niyo nani wanje sanzwe nzibusha ariko gusa nakuyemo ibintu byinshi nakuyemo abantu babona ko nkora neza baramfasha nico ni ikintu ukuramo mu muziki ko niga kubyoro nguma agusapoti ngakubwira wakoze ikintu ciza abandi akubwira ko subira muri studio nta na kimyuzi birababaje n'ikindi naco kuronka abafana benshi aho ugiye ukumva ko bakuzi bakurikirana ibikorwa byawe ubundi njana pharmacie cyangwa mwiso bambye ati ubumaze kubona warindi indirimbo kanaka abana bagakunda indirimbo zanje ni naco kintu gusa mbona ko maze gushika ko nkumva ko ndagikunze urakora ama video cyane n'ibigano bitandukanye byinshi cyane boost zirofo zirasi na umenyekana gose tugereje kubikompara kumengo bakumenye cyane barashaka ivira mu biganiro ico kintu kivuga kiki canke ibiganiro byafashe cyane gose ko ibiganiro naridugije ku biganiro ni boost fresh nonashimira n'abajournaliste bose ari bano byisho kwese kwibuja hitso nya gusa na budget gusa Isaac TV na Isaac TV twarakoranye bitari byinshi kandi none abantu kuva Isaac akiri muri budget hits niwe yatangwa kuza kuserukako kuva n'indirimbo yanje mbere itara rumwe nakoze ama interview kuva n'indirimbo yanje iri muri ko babonye abantu byaza bamuzi bakunda kwa biganiro vyewe n'umuntu ashonga cyane mu biganiro ushaka gusanga bakuye kuri apetite babatuye umuntu biganiro vyo biri motive sana batigere ndarashoboye ndabashoboye kutabivuga gushobora sina vyase washoboye n'ubundi ariko nibiganiro bwavyo je bwiwanje sinkushaka bagira vyo sinkunda kwireba cyane ndaje nta n'ibivyi wanje nje mwanja kuraba ndagiko nkimonta ngipostinga biheza aho nyisa kwa kandi ngo byagenze gute ndabigana nabike cyane muga yibavyo nabiraba cyane wasanga ibiganiro biri motive sana umuntu kuva mu ntaho ndaginde utweye uryohewe umuce yiva kuja kurana mu ndirimbo za petete kuko ndiko ndaraba n'amavuzi twara n'ingaka yadugo waduze barashaka cyane mu bakobwa bakoze 2020 novuye ko ni nka batatu ni batatu bambere nakoze cyane ibiganiro byagufasha navyo nyene kuko iva kuri ibiganiro byinshi cyane surtout n'amadeba atandukanye mu by'urukundo yego byavuye kuri ugende bazo urukundo ni deza kila muntu wese umuntu ntavukana impano imwe ndashaka kuja nkicara kuko ndi umuntu yo ndonse ukanye ko bwa ati ndiriwe muhira ndicaye atacu ndiko ndakora ndi umuntu nkunda gukurikirana ibiganiro cyane by'abantu bo hanze ndakunda kuraba ibintu byinshi nkavuga ati ko kicimwe tukizanye ngaho iwacu kitohindura ikindi kintu canke kava mu kindi kintu inka kurya umuntu ashaka nka Mr Champagne horazana akantu kagafata natakatara kagafata urumva nanjye narabona ko nzanye akantu gashobora gufata Jean twicarana na Budget TV na Beni bwati ko ni bon kwa propose ko mukorana ariko baragikunze ndagikora bwa mbere nayikoze ko interview niko nayikoze bisanzwe ko kirafata tu kukiyabwa bazagikora no gupropose ati ubu nyugikora kuri TV ibo yikora nkuko cyapfa muri TV nagize muri TV wazi ko kigeze kure ndahavuga jewe barahazi kigeze kure ni byiza ni byiza kuko twakoze kuko naje aho nagikuye niko nabonye ko bagikora neza nanje ndaciha kandi rero naje babonye ko ndagikora neza nabo baciye bagitwara umva ibintu byiza ni ibintu byiza kwivye ikiganiro cyawe kuba wakire ikiganiro bakishanga bakwitse ikiganiro bakikwivye none nkubone two turavugana natakatara Mr Champagne ari ngaha umva niko nagakunze kana natakatara rero niko nagakunze niyo mpamvu ngomba ndagasubiramo rero kuba nabo baratwaye ijya ideje nari nazanye niko yaba bayikunze bakunze kunda gikora bigati natwe tugikoze
cozana uno munsi wezi mubajije na Harvey Smith babitwaye bweba bwo Harvey Smith ko numwagikorana umubajije ino saha kugira gute kuko nta mwanya ndabifite kubabaza cyane nzi Alvin uwo muzi vraiment ntawenzi Harvey Smith okay mukigeze muri Sunday Vibes kwawe sisije Harvey Smith umubaje avuga gute wewe ntabwo nta mwenda ifite kumubaza uko kuba yaragitwaye canke bakagitwara n'uwo uvuze ntawenzi bakagitwara niko babonye ko cyari cyiza rero ni byiza ko bagitwaye kuhaje ahubwo mugikore neza gusa abantu bagitahure neza ntimugikore nayo ndabibasabye mugikore neza abantu bagitahure neza kugira n'abandi bacatora bagitware kandi nawe mudusha mugitwara jeje nzotwara kuresha nayo gitwara bagitwaye kuva kera kuva kera okay mba ntacyo bashimye ariko abandi baragishimye savye batyo bashimye yenda bitwara baragutanze nta kundi mu birava jase gukwira ko aravuga ati jase ukora ideza abandi ariko gusa ibintu by'amadiba birakogwa ahantu henshi birakogwa ahantu henshi ariko ni gikorwa kumwe siko icyo twasanze cyo hajyanye jewe sinzi sinavuga ko batazi kugikora ahubwo gusa sinake bimwe munini jean naratangwa kujya ngitangura kurakintu ariko nta n'umwete byamaye kukira banda giheze kuko nabonye umengo uko nagikora jewe siko bagikora hari Harvey Smith yaguseze basi wagiye ntabwo yadusezeye aho canke nani byamahera twamima amahera je pense ko nje nama ndabishiramo kandi ndabasabye iki kibazo muzo cyo kuzitimba za journalist aho yagiye namba bayamuha ni vyiza nakorana umwete bamuhembe neza ubuzima bubandanye twese dukora kugira baduhe ariko gushira amahera imbere naho nyene si vyiza banze ukore neza no muntu niyabona ko ukoze neza dote baguhe uko akubwira ati wankoreye neza yego Guys, waza kuvye kubona Stacy da Queen numwe mu bya cyo kwa wari mu journalist charubuki umujournalist ari Ben ndamyari Ben wena wari mu tugiye Deba Deba nico kiye nyene Deba kya cha Deba none Jean ko nagikurikirana bari batatu tegeza ko ari Deba abantu batatu ari ujasa hagati no nandi babiri mu havugana ari Deba utanga sije bagahari kwabo Rumba umwe arafise ikintu ati oya undi ego kandi zasindi ko nditugikora ndibaza mwese murakiyizi anyway ico gihe uhamagawa nk'umuki nico shaka guhagarara ko cyane wari nk'umujurayise cyangwa wari nk'umuntu nyaje kujya muri Deba nico shaka kuvuga mu bisana jewe ninje nari magariki kuri wa TV niko kemura muzi umujurayise ari Ben ariko je numva ni hanje bona nazanye kigani nkusha kuvuga ati upangiye kanaka no ariko no ndabivuze nabi ni nkuko navuga ko jewe nije nazanye ide muri budget barayakira barayikunda umva nije nazanye ide nandi mukuru gato icyo kiganiro intumbero yacu yiyahe twaravuga iby'urukundo tukavuga ibyereke bibayeho mu buzima busanzwe byinshi twabivugamo ndetse kwigisha mu bisaje yego ndetse n'iby'urukundo twaravuga ibintu byinshi ukuntu usanga abagabo batemera abagore gukora bivanye n'ukuntu gakubwira ati agiye agasohoka herayo baca batwara umva rero gashya usanga tukumvisha ko abantu umuntu ashobora kugenda agakora agataha neza kandi agakorana amahoro abantu bagira judgment yake kiganiro sigwa mubizi kandi mwawe amakomantere ya musi bese bakritika kega bavuga ati ibintu mugira like cyangwa nka wese tuhawe umukobwa iyo ubonye hazi ya komantere wavugije komantere zirahabaye iki gitangura ku ntazigihari batu bagitahura bagira tebye baragitahura komantere zazihari ko yakujya kuntu twigurura uko nuzogenda ubwira umwana ati ngo ugiye hari anye urarabara utamubwiye ati kimubaza ni agabazwa n'igiki rero shoko ugurukira umwana ukamubwira kiyake kubaza bigenze gutya n'umwana adashaka kujya gukora ariko ugiye umuhishije bamubwira kira kubaza gusa ategeza kugenda kureba ko kimubaza by'ukuri rero itegeko ibiganiro twariguruka tukavuga icyo dushaka gushikako niyo mpamvu baciyabona ko umuntu avuze gutya akiguruka acaga tujya mwana nishe ujya mwana yarananiranye niyo mpamvu rero usanga commentaire zibaye nyinshi kandi kiyo kigano ino benshi baragihevye usanga bya bigane by'abagwayi ba sida biki bakabacajamo n'ibyo guhanura numva ko byagabanutse gose niyo mpamvu abantu batari babimenyereye cyane gose niko navuga ati ariko ubu baratevye baramenyereye
nakuvuga yuko niha kurya umurivyi mu kubagiye kuririmba ivy'imiziki umbwiye ngo ntugende mwana ntumubwire impamvu utagendayo ndego ryo wahuye n'iki mu muziki we hacigeze mwakira ntaco ndahura naco nakoze igara Shani Queen buherutse ambwira ati kaza baririmba ndamaze gitwa kuga y'abarundi ari baki baririmba ambwira ati ikazo duwa navyo ni vyinshi icambere umuproducer mukorana ashaka muryamana winje gushikira umuntu akubwira ati jewe bya ngo ndagufasha ibintu binini siduha uwo audio wa video wapi hamwe kubwira ati jegi naho bafashe ikintu mu present cyangwa ntabwo bara ntawe ariko abantu benshi babivuga basi nta wundi muga urumva agishikiriza avuga ati je nawe niyo nazo kubera yuko bariho ugasanga birabaye kubande ko je vraiment ntavyo ndabona ashaka kubesha ko nawe je nuguruka ari ico ndakivugira ngaho nyene ako ntavyo okay ari cyo akivugira ngaho nyene je ndakivugira aho nyene imana idashaka uvuga so black apa kuri manager ubwa ukivugira aho nyene yo man ntabumviriza ari ubwigeze oya dufatana nka umva afata nka mutonya wiwe nkamufata nka mukuru wanje umva twese dusanga inyuma y'akazi tuko turablaga nkamubwira ati soso umusheri wanje n'uyu akambwira umusheri wanje n'uyu umva tugasitse dusanga hari ahantu tugeze mu kazi tugaca tugira iki tukubahana ubu stress umusheri we oya ha nabivura nyine kugira ndabasigurire ariko ibyo tugeze bavuze guruguru kaje so bivuga bitubweze tuvyo nese navyugurutse soso ndamwubaha ari boss iyi nta bindi birenze okay rero umavuga mu guruguru kasheri wanje n'uyu nawe sheri wanje sheri wanje n'umuntu ntabwo ari igikoko ntabwo ari igikoko kiri mu gikoko c'inkoko canke iki n'umuntu ahagaze nk'umuntu basi hari indi bavuga ngo baririmba ngo bavuga gutegasha nanayibagira bavuga ngo like oya sivyo ariko baravuga ngo bo byamaze kuri amanita atandukanye niyo bakoze kare bivuga ivyabo nka Fabio sivyo cyane burya sivyo n'ubujama turabagenzi cane bashushutana oya turabagenzi bisanzwe eko kandi bikeneye nyene sheri nazo bisanzwe sheri kuba mwita umuntu sheri ni bisanzwe anyway mu muziki tumukurangiza gatoye tugiye muri 2020 byo Stacy da kuri 2020 agiye gukora gute muri nivyikazi kwa muri 2020 ko bikora inka ubona 2020 agiye gukora gute shangiye kuza ndi mushasha imana gusa ifashe indoto zanje nkeneye zishike nkuko ndazishaka indoto za ya ibyo nkeneye gukora basi gushikiriza abantu bize nkuko ndabishaka ko igihe ugenda ugasanga igihe ushaka uvuga ati ni video ni nayikora gutya izo mara abantu ariko usanga ugiye ahantu tangwe video ije nkuko utabishaka ariko nta bundi nyene nta bundi bufundi ko uvuga ati buryo ni buto iki ni biki ariko je cyo nsaba gukora ama video ubwo buryo ico sari imana gusa ni kimwe nanje ati imana ifashe bize nkuko ndabishaka nzobashikiriza nimeze neza nazo watwaye mu ndimo zitanu mu mwaka uhetse unatubure 30 canke 10 namuzashaka 40 ingahe nzobashikiriza imana gusa ibimfashije kantiza amagara indirimbo akorera BFM ni nabo imegeze kure cyane gusumba izindi n'izindi zigeze kure ziko ziraye navuze yisumba izindi irasumba izindi ubonye ubu BFM muhiyo mubwira iki warakoze cyane grand frère aho nshitse ni kubera wewe ni kubera n'Imana ni kubera n'abafana urakoze cyane BFM bagize ibintu bakoga cyane wowe nawe mwagiriza iki bamwagize ibintu bakoga cyane kuko ndakoga cyane basubana benshi ikintu mwagize BFM ni ko atumva ubugiye ikintu ntiyumva arahari ntakunda guhanurwa ico nico kintu ciwe je ndamwankira ico cyambere yego ubu yarabize turi kumwe nta burofa ndamubwiriza ngahanye atanyumvise ngamara kuko nakunda kumva ntiyumva makukuke mu mutwe icyakabira cyo BFM mubwira nigiye uvuga ati je ikintu vuma jewe umutipa cyane oya guhara agica mbyazi ikindi kintu mbona nk'iciza BFM akundana kandi aruba arakundana n'uba mwarakundanye arakunda abantu ariko igende bigisohokana byahavuze amajambo menshi kumwa musohokana mwageze gusohokana oya je BFM kwanza n'ikindi kugira ntore avuge ati subiramo indirimbo yanje narungitse voice muri Mutakuriyani uri kwaririmba non Jean ndiko ndarimba indirimbo sanzwe arakunda ijwi ryanje asanga inbox sinzi ikintu cyabaye muri gafe muri groupe yiwe asanga muri inbox ambya telefone ndashaka guproposa tugasubira indirimbo yanje bikini ndeka ko ndirimbo nanase kujya kuri ndabwo ati jya ibyonye ntubingore nije kuri channel yanje agashira kuyiwawe ntubingore ambwa ati shira kuri yahizo zogera aho kigejeje ndanka ambwa ati zogera kigejeje ndanka ariko mu nyuma ndateba ndemera cushiri wawe tego wazi ushiri wiwe nama vyise ngiye ku yaronka nawe
original y'indirimbo ntirashikana oya reka kuvuga Mana tubeshanye okay na kuri YouTube ya Bienfait manye akorega ni wewe nyene kuki yaji wawe kacumuruza isigwa kwa muhaye nzo bafata Kiswahili ulimpatia nini wamuhaye igitugu ariko nawe namuhaye igitugu aracanduta yakuta kwa yakushije kurimba kuva kera no kandi n'indirimbo yiwe zose zinyuma zanya ciramurusha anyway ivyiza vuze umubona ko navyo n'ivyaha vize nyene ni kuko nyene arakunda abantu abona ko umuntu wese yaba muto yaba mukuru bakorana kamufasha ntarabira ngo ujya ni muto ntarabira ngo ujya ntaco arigezako yego ariko nanje aje gukorana atani indirimbo nimwe atani umuntu n'umwanzi yako yarakoranye nanje tu cega manje kutabura rabwo ntihagarika great tuva mu buza bw'umuziki mu kurangiza nk'iminota 2 cyangwa 3 tuce turangiza gatoyi tuva mu buza busanzwe bwa misi yose burya Stacy ari muhira igiki akunda gukora ndi muhira ndi muhira ndamufasha mama kazi ndese heko cyane mejeje nkatinda kuri telefone ujya kuvugana muri mutakuriyani amagroup ubwo navamo ndamuhanda yarabereka abafite na group yabwo yo ntoro mvuga cyane group yiwanje kunda kuvugamo sosa tobera kuvugira nawe ufite telefone ego uri waheje uyu muyato imara gufata telefone ufata telefone niki kuna gukora nko muyato ufate nko ibintu byo bisaje guteka kozi ivyombo mana ndozi ivyombo abandi babitira ndakoropa ubona hari inzaha singizi ndazura n'amakara ego ngakoropa ntateka bibaye ngombwa nkoze mura ntetse ukaza akazi kose ntakoze mvuga ati no musisi na siyinga mvuga ati akazi no munsi sinakoze nagize recuperation reka nkore no muhira naho apari yo kuba uri umuririmbyi bona buza gusana ko ndakubaza ko atwazi ko twese apa umuririmbyi ndazi ko ufite ubundi buza busanzwe bwa misi yose umuntu akubaje ati Stacy da Queen umuntu avuga ati shaka dukunda no muntu w'umwana wo hano gukunda n'umwana ngana gute ufite umwana basiye gukunda afite imyaka ingahe badakivuge neza bazi nk'umuntu w'umukobwa imyaka ubona umukobwa ushaka gukundana ko ningahe cha aho jo bukandenga yo shaka bavuga ndarenge ja 18 gutyo okay ndakije kwatse cyane kuba muri yigeze kuvuga ngo ushaka kuba udakundana nushobora kuba udakundana yego ushaka kuba udakundana ariko 18 aho niho bon même aho nyine ubu utari kuravuga ngo urarenge gware umwana yararengeje agiye kundana n'umuto ariko navuga 18 ans 19 ari sawa watanga ufite ingahe ntabyo nibuka ufite ingaho ntabyo wibuka ntabyo nibuka uri muri primaire cyane shoboka yuko abandi muri maternelle ntabyo nibuka bro anyway aho mu kurangiza nakaje kajambo ushikiriza muri rusange abakunzi wawe ndabakunda cyo nabasaba ko bandanye bankurikirana subscribe kuri Stacy da Queen YouTube ego shara kode cyane kumvugira nagiye kuja kuri leta gutiti Black TV kugira subscribe turabakunda cyane niwe mujamara bakunda cyane ambe majije ma social media ukoresha neza Instagram zose hose zari nyene Stacy da Queen akarimbo kamwe sasa ka freestyle nitugenda ushaka je ndakuzanira akantu Jesse nkunda gutanga barabizi mu mativi nkunda gutanga kapela kubera ntibibaho barabizi tuguma kunyera makaduhaye kapela warinjira makaduhaye nitugenda bravo vya kubereye merci ndabikunda magroupe kuzitanga mu magroupe Chogiye nyene sinzi nyene byari hari mbona wiye udari paraturanja kandi bazanira nyene ngewe abe ndabacafuze bayakora leta ndashira mwende bakunda naye ko muri Arabic kanje Arabic Saudi nje wapi bae ni bakunda video wangu wafana wangu nabapenda sana yo ndabakujya abagiye kugabana ndakunda ego bravo niyo bantu nje batanga igende bambariya niyo batanga kungira challenge mu bantu bose ndabakunda sana rero cyane zifashe ko kumuririmbyi bituma ndirimbo bayipushinga cyane ndetse niko wonye ukabona ko igikobo cyawe gikunzwe na bose akumva nyine nawe ukaba proud yego
Anyway, merci beaucoup. Yego wakoze. Thank you so much guys. Ndabwiye subscribe na like na comment ngaho mu bisi tuge vyinshi twahindurira. Mwumvise kumwe na Stacy da Queen umuririmbyi kazi umurundi gira kuri YouTube channel ziwe mugiye subscribe na like nanye mukurikirane muzo bamubwiye ati imba ntazo kuri bamubwiye ati mutuka ati ntavyutse. Abizi nawe mu support. Ndabizi. Uwo mujama ndabwari ati ngenda ndikuririmba agumafuje ndabizi. Oya boy bo bagende babiraya vyumvire je sinovuga ku ganza cyabo ko je mvuga vyuwanje. Kandi vraiment arabizi nivyo umwana afise courage nyinshi cyane windi mo star muri covid bagabo baba ndahiva byagize abantu bake cyane muri 2020 nantu bakirasho kubishikana. Thank you so much ni big ni fly rubamba kuri kamera ndakunda cyane ciao ciao.